Shalom. Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo agaze imitima yanyu. Ndabashimiye cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Reka mbifurize ubuntu bw'umwami n'amahoro bigwire mu mitima yanyu. Yesu abahezagire cyane. Reka mbifurize rino jambo bene data abana b'Imana twese twaratangiye urugendo ruja kuja mu ijoro. Urugendo ruzoja kubana na Yesu iteka ryose. Muri no rugendo rero hari ibintu byinshi tugomba kwirinda, hari uko tugomba kugenda. Reka mbabwire iyi nkuru Paulo yandikiye itorero ry'Abakolosayi. Ndashaka basomara icyete Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo w'9. Aravuga ngo nico gituma natwe uhereye twavyumviye tudahengesheje kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe kumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivyamwema. Mwuzuzwe kumenya ivyigomba. Haleluya. Mwuzuzwe kumenya ivyigomba. Tubasengera ngo mwuzuzwe kumenya ivyigomba. Mwuzuzwe kumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivyamwema. Umurongo wa 10 niho hagaze ijambo ryaje ry'uyu munsi. Haravuga ngo kugira ngo mugende nkuko bibereye ab'umwami. Haleluya. Mumunezereza muri vyose, mwami imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mugwiza no kumenya Imana. Ibintu bine ndakwifurije muri no rugendo ruja mu ijoro. Ibintu bine by'ingenzi ugomba kwitwararika. Paulo yabwiye itorero ry'Abakolosayi. Arababwira ngo mugende nkuko bibereye ab'umwami. Hari ingendo zibereye ab'umwami. Mu gitabo cha Zaburi haravuga ngo harahiye umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye ngo ariko ibimuhimbara ngo biri mu byagezwe vy'Uhoraho, kandi ibyagezwe vy'Uhoraho nibyo ashyira ku mutima we ku murango no mu ijoro. Mugende mw'Abakolosayi, mugende nkuko bibereye ab'umwami. Ab'umwami bagira ingendo zabo, ab'umwami bagira imvugo zabo, ab'umwami bagira imyambarire yabo, ab'umwami bagira uko bishura, ab'umwami. Paulo yabwiye Abakorinto arababwira ngo muri icete gisomeka mwebwe ab'umwami, muri icete gisomwa n'abantu bose. Haleluya. Ndagusengeye wewe uri kurankurikirana, wewe twatanguranye runo rugendo ruje Siyoni. Genda nkuko bibereye ab'umwami, genda nkuko bibereye ab'umwami, vuga nkuko bibereye ab'umwami. Haleluya. Nuwicarana n'umuntu wicaye gusa, haleluya, imvugo zawe zigaragaze ko uri umwana w'ibwami. Haleluya. Ivyiyumviro byawe, haleluya, ivyiyumviro byahinguwe. Haleluya. Paulo yabwiye Abaroma akavuga ngo mugahinduka basha mu vyiyumviro byanyu, timwishujanye n'ivyiki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye ivy'Imana igomba. Ndabasengeye bavandimwe, dufatikanye tugende kuko bibereye ab'umwami, tugende kuko bibereye ab'umwami. Icya kabiri yababwiye ngo mumunezereze muri byose, kunezeza umwami wacu muri byose. Tureke kwivayahanga n'iby'isi n'ibintu bitari byo, ariko tunezeze umwami. Twicaye tunezeze umwami, turi twenyine mu vyumba vyacu dufise connection, ivyo turaba binezeza umwami, ivyo uraba uri wenyine binezeza umwami, ukuvuga binezeza umwami. Haleluya. Umwami naraba aho uri avuye ngo mfise umwana wanje, niyo ari mu bwihisho ndamuraba nkanezerwa, niyo ari ahantu hatagaragara ndamuraba nkanezerwa. Tumunezeza umwami muri vyose. Icya gatatu yababwiye ngo mwami imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mwami imbuto. Paulo yabwiye Abagalatiya arababwira ngo ariko ivyo mwemu yamaniki n'urukundo n'umunezero n'amahoro n'ingeso nziza n'ukwirinda n'ukuba umwizigirwa, ivyo bitubera umwambaro wacu wa buri munsi. Haleluya. Mwami imbuto mu bikorwa vyiza vyose, mwami imbuto. Haleluya. Mwami imbuto mukundwa, niba bakubone mu rubuto rw'urukundo, nibumva Imana iri kuravuga mu buzima bwawe. Haleluya. Abo mugendana bavuge ngo uriya mwene data hari ikintu andusha mu byo kubaho umwami, mu byo kubaho umwami hari urugeza ndusha, arahageze. Amen. Yesu abahezagire cyane. Oh haleluya. Yavuze ijambo ryiza, mwami imbuto mu bikorwa byanyu byose. Ijambo rya kane yabwiye Abakolosayi, mugwize no kumenya Imana. Kumenya Imana mubigwize muri mwebwe, mugwize. Bene ndagusabye gwiza umwanya wawe n'umwami muri babiri.
wize umwanya hamwe n'abandi muri materaniro y'abizera, wize umwanya wo gusoma ibyanditswe byera, wize umwanya wo kugaburira impwemu yawe, wize umwanya. Kubera iki tumara amasaha 15 12 ku telefone nta kintu na kimwe turiko turiyungura, ivy'umwana tukabiheza akanya gato cyane. Umva, mu masaha 28 gira amasaha yawe n'umwami, ugwize kumenya Imana wenyine, ugaburira impwemu yawe, ugaburira ubuzima bwawe bw'impwemu, mugwize kumenya Imana. Ndabifurize bino bintu bine Pawulo yabwitoreye abakolosayi. Mwebwe munkurikirana ku ijambo ry'umunsi, ndabifurije ngo mugwize kumenya Imana. Imana ibashoboze kugwiza kumenya Imana. Oh, haleluya. Igice cya 2 umurongo wa 6 akavuga ngo nuko nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Ndakwifurije kugendera mu mwami, mushinze imizi muri we. Haleluya. Ndagusabye, ndagusengeye, mushinga imizi muri we, mwubakwa muri we, mushikamishwe no kwizera, nkuko mwigishijwe murushiriza gushima. Haleluya. Kuko mwigishijwe murushiriza gushima, nico gituma. Haleluya. Oh, haleluya. Murushiriza gushima. Igice cya mbere cy'Abaefeso umurongo wa 15 baravuga ngo nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mubwira abera bose, ntahengesenya kubashimira Imana no kubasabira ngo haleluya, no kubahoza mu kanwa senze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza iba umutima w'ubwenge no guhishurwa mu kwimenya, muhishurirwe kwimenya. Haleluya. Glory. Imana ihabwe icubahiro. Aya matorero ntibari abantu benshi. Epafura niwe wigisha inotero ry'Abakolosayi. Haleluya. Pafura ngwerana basengera. Ari igice cya 2 umurongo wa 12 Pawulo arabandikira arababwira ngo iyo tutaramye turiko turasenga na Epafura wanyu ngo arabagwanira mu gusenga kwiwe, ngo kugira ngo mushinge imizi mu mwami, ngo mushinge imizi mu mwami, mwubakwe muri Kristo Yesu. Uko twakire Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko tugendera muri we. Yarabandikiye igice cya 2 umurongo wa 13 ngo yaratwimuye, atwimure mu bwami bw'umuco. Haleluya. Twarimutse bakundwa, mureke tugende nk'abana b'umuco. Hari ikiguzi cyatanzwe hagati yanjye nawe kugira ngo twebwe tuzobone ubugingo budashira. Mureke tugende kuko bibereye ab'umwami, tugende kuko bibereye ab'umwami, tumunezereze muri byose, twama imbuto mu bikorwa byiza byacu byose, twama imbuto, tugwize kumenya umwami, tugwize imyanya yacu n'umwami, tugwize ubuzima bwacu n'umwami. Yesu abahezagire. Turagukunda Yesu. Haleluya. Duhe umutima mwami, uyu mutima Pawulo yarafise ariko arasengera abantu, ariko arandikira abantu b'Abakolosayi. Haleluya. Mugende kuko bibereye ab'umwami. Mana, turakeneye kugenda kuko bibereye ab'umwami, turakeneye kuvuga kuko bibereye ab'umwami, turakeneye kwama imbuto zibereye ab'umwami, turakeneye ubuzima bw'ab'umwami. Haleluya. Kuko twakiriye Kristo Yesu, aba ariko tugendera muri we, twubakwa muri we, dushinze imizi muri wewe. Turakeneye gushinga imizi muri wewe mwami, ugendane natwe, ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu. Urakoze. Amahoro yawe aruta uko menywa n'abantu bose ashibamira ubuzima bwacu muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Yesu abahezagire. Mana.